yaciye ambwira ateka agenda guhe n'amazi nakuye hariya uyanwe niwumva atagihindutse uca uvuga ngo ndakubesha nca mvuga mwana wanje mutwe tunura wakuye kuri uko rushengero ko numva menga biranye indi yakuzanye ngaha ujya mwana wanje w'umukobwa Sonia n'uyo ari he Sonia nahaguruke mu muraba haguruka Sonia bakorabe haguruka nujya sasa tubwire ukuntu byatanguye neza waje gute umeze gute tangura je ukuntu byatanguye nafashwe n'uku kuboko maze kumfata ibintu ku kuboko ngaharamaze kwirabura nyambaraho bizanana hama ncambwira umwana wanje ati mwana je ndafise ibintu ukuboko kwamaze kumfata kandi ndabapararize hanyuma nyamanje ndamubwira ati mbere ngaha naho bizanana urabona nuko ngene hirabura timuga byamfashe kuri uku kuboko konyene muguboho n'umubiri wose nyamwana wanje nawe acambwira ati ma we naho wifata munenegwe turasenga ati kaje jengo madu uzokujana ahantu ku rushengero ruraho na ngendako jewe ndaremerewe mugana urakomeye wona hashika kandi bagusengeye byo guheramwo nandi ndamubwira nyamwana wanje ati ni he ngo ni hariya mu gatunguru nandi ndavuga yo hariya mu gatunguru ni kure sinojayo ico gihe nje ndahaheba sinaza uno musi no yacaza kumvyura nko masaa 12 zo mu gitondo acambwira ati ma ngo tugende hahandi bagusengere nanje ndavuga ati ba none urafise yitike ngo yango najemaze kunye ndashikayo nawe urashikayo burya niko gucanza inje ndinjira ngaha nicaye hajya ku ntebe ntangura kumva bya bindi nibiko biramfata maze nk'isaha yose nicaye hajya ku ntebe nkuko vyahora bimfata ntivyasuye kufata cambwira umwana wanje mwana nta saha yahera bya bindi bitamfashe mugubu numva umenga ntibiko biramfata ngo mbega urabibona ngo nta na kimwe urabona ngo erindira naye nca ndicara ndarindira hajya batanguye gusenga ngo nihagira wumva yuko afise umusonga nahaguruka yifata aho yumva babara naye nca ndifata aho numva mbabara naho nababara hose naye nifata gutya none nukuri je ndashimira urushengero kandi nkashimira n'abakozi b'Imana bose bari ngaha n'abapasiteri bose Imana ibahezagire bagumane amavuta yabo n'urushengero bugumane n'amavuta yago rufise nukuri nta n'ikintu kimwe numva nta n'umusonga nta bya bindi bimwe binyagara mu mubiri nta na kimwe numva nukuri kw'Imana amashi yawe naje kwa Mungu saa moya nzoba ngeze ngaha Imana ibahezagire amen nimba nkindakindira ko kumutwe ikandira n'umusegatera kumutwe nyene kumutwe nje ndakora mu mwobo sanga hari umwobo nzanumva ko kuboko kose nzanumva ibintu by'ibinyanya biraje ndavuga ati ndabwira umufasha wanje yo ndakoze mu mwobo none bya bindi birasuye kugaruka bwa ndiro bya bintu biri ngaha nana mwizina ryacu ndagusanga byagiye byose nage n'ikintu kimwe nza kumva uko mvuye ngaha nkize no muhira sanga atani kintu kimwe gihari mwizina rya Yesu hari Imana